niyo mwaserukiye inshuro ya kangahe muje muri competition nk'iyi mu mahiganwa nk'aya y'Uburundi bwose je ntabesha hamwe mu yakahera kaje mbere kuva kuri bagaza twaje mu mahiganwa kuva no kuri cyo muri kuri bagaza ho twaje mu mahiganwa y'Ingoma ya Muyinga nk'ubu wibaza ko muza kuba bakangahe je nshaka kuba kabiri byo ngubana ushaka kuba kabiri byibura uwa mbere no kuvuga ko ejo tuzoba turi kumwe ngaha ahubwo nsanyeganye tamba gatoya kugira abatabibonye hamba aya Bona uri umuntu usanzwe ugendana ubumuga ko babivuga hanyuma twakubonye uri kurakubita umurisho w'ingoma kandi vraiment byari bimeze neza none wavutse umeze uko nyene canke byabaye usanzwe umutinda mu ncamake si ubumuga navukanye Salut tout le monde, muraho murakomeye j'espère yuko meze neza muguwe neza ushimana ko nazo ushimana muri BI ni Gloria Munezero kuri micro hama uno munsi twaje kugendera muri cercle epique aho hariko harabera indwi yahariwe ingoma nkuko mwabibonye abakunzi bacu bakunda gukurikirana ibiganiro vyacu canke ibintu dukunda gucisha kuri chaîne YouTube yacu mwarabonye yuko hariko harabera indwi yahariwe ingoma ico gihe rero uno munsi niho habaye demi final ngira niko noyita kuko haza gutorwa imigwi 12 izokina ejo no kuvuga ejo kugenekerezo rya 12 abandanya ndabibutsa yuko byatanguye kugenekerezo rya 10 hanyuma bikazorangira kugenekerezo rya 12 Kigarama ikaba ari competition ya ihuza imigwi 36 iva mu gihugu cose aho intari yari yose yatekerezwa kuzana imigwi 2 ariko bakavuga yuko hariho umugwi umwe utashoboye kuboneka aho hashoboye gukina imigwi 35 mubane natwe mubone ingene vyagenze ibisigaye baza kubona iki kiganiro cyangwa baza kubibona hakiri kare muzoshobore gushikira kuri cercle epique muzorabe ingene biko biragenda kuko ni ibintu biba bimeze neza cyane kose biryoshe kandi mubatera intege muze murabishiramo n'amafaranga bafise imitahe ego ndaruzaniye rushano ndaruzaniye rishari mwaje muva mu ntara ya hehe mu ntara ya Muyinga muri zone ya Mama Shasha taja ku kivi niyo mwaserukiye inshuro ya kangahe muje muri competition nk'iyi mu mahiganwa nk'aya y'Uburundi bwose je ntabesha hamwe mu yakahera kaje mbere kuva kuri bagaza twaje mu mahiganwa kuva no kuri cyo muri kuri bagaza ho twaje mu mahiganwa y'Ingoma ya Muyinga nukuri mbere twara mbere mugata k'ingoma nukuri karangi haheze imyaka ingana gute wewe uvuza ingoma jewe nataka kuvuza ingoma 67 iyi ni inshuro ya kangahe wowe ushitse ngaha mu muji mu gisagara ca Bujumbura uje kuvuza ingoma umunsi n'isafari y'icenda iyi ni umunsi ni inshuro y'icenda none wabibonye gute uko wahora ubibona niko vyagenze nibiki vyakuryoheye uko wabonye iyindi migwi nuko mwe mwavugije wabibonye gute kubisanzwe mu myaka urabona uko ngana uko umwaka utangwa niko bigomba bihinduka ubu tugeze mu mico n'akaranga y'abasokuru bo hambere kandi
turayikurikira n'ibyiza byagenze neza wabikuze n'ibihe byakuryoheye cyane ibintu byanjyoheye reka je mu cyamburire mu babutumwa mu bwa mbere mu ngoma inkiranya ijyayo imbere ibyo takarigenda ndayize kuva kera ijambo ry'ikiranya ikiryoha aboda gusimba rwose avuze ngo icyanryoherwa nanega muta ufise imyaka myinshi gusimba byashoboka birashobora korohera kuvuza ingoma we yabakaye aho gusanga nguruka nk'inkona uraguruka rwose kuva none ugira nka repetition kangahe wewe ugira amahigano ugira imyimenyerezo kangahe mu nda kugira ngo ugume umeze neza amagara ameze neza mu bisanzwe jewe mu ndwi iwacu tegura kabiri mu ndwi kuwa kane no kuwa gatandatu nk'ubu wibaza ko muza kuba bakangahe je nshaka kuwa kabiri je nguwambere ushaka kuba kabiri byibura uwa mbere ni ukuvuga ko ejo tuzoba turi kumwe ngaha ahubwo nshanyeganye tamba gatoya kugira batabibonye hamba niba yuko bariko baraturaba mukaza kubibona abatashoboye kuza uno munsi ejo umunsi ntuzobacike hariko habera ibirori bimeze neza cane gose biraryoshe hari imigwi iryoshe cane hari abakinyi abatimbo baryoshe baberewe nibaza yuko mwese muko muratwumviriza muzobana natwe ushika ejo n'utashoboye gushika ngaho kuri Sacrifice muzobibonera ngaho iwacu murakoze cane muto imana gahezagire hanyuma uzugire ibihe byiza ngaha mu muji none nk'ubu ucuja gutemberera mwashikiye mbere badoye hoteli hariya mbere bahitanguye ntaho nzi ndashaje warabonye niwe ndayakuzanye bari musanteri w'imuyinga niwe yabazanye wararyohewe none ni hoteli babashikije ahubwo mbere nagano cyane nigumiraho nyine naho ntorya nkifatira akayaga gusa n'inzoga ngeze n'amaso ndahofora nkabona haryoshe urakoze cyane rero tuzosubira ejo nibaze yuko bizogenda neza imana baheze Jean-Marie umugutse muri mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabisindu uciteme muri migwa mu ntara ya Ruyigi muri komine Nyabisindu muri migwa uciteme muri migwa mwana mwaserukiye intara ya Ruyigi muri babiri muri migwa ibiri canke mwaje mwenyene baje turi babiri mwaje muri babiri ni ukuvuga ko mwebwe mwari mwabaye abambere mu ntara ya Ruyigi ni inshuro ya kangahe mushoboye kuba mwashitse mu mahiganwa nk'aya yo aserukira igihugu cose kuva amasaha ko atanguye abona yuko ari sabukuru y'umunani twebwe ini inshuro y'indwi iyi ni inshuro y'indwi kuvuga ko mwatanguye umwaka umwe inyuma yaho bitanguriye none mwari mumaze gushika muri national mwamye mushika muri national ngaha nk'uko nyene mugashika mu mafinale yego twarayashikamo ko barashima nk'umwaka wa 2021 barashoboye gutahukana ikibanza ca kane mu gihugu umwaka uheze no twashoboye gutahukana ikibanza ca gatanu mwashobora gutahukana ikibanza ca gatanu none mubona vyateguwe gute mwavyakiriye gute babakiriye gute bimeze gute tuko turaraba ukuntu vyateguwe by'ukuri byateguwe neza uko kare twahora tuza turi imigwi mike ugasanga ya yindi migwi twita mito basanga nishobora kuronka umwanya wo kugira ngo ize kurakora ubumenyi yerekane nayo igishoboye ibonereho n'iyindi ico iyisumbye hanyuma ku bijanye n'ibyo kubaho biyunguruza turabona ko byateguwe neza nta mutimbo novuga ko yasonze muri gisagara cya Bujumbura bose amerewe neza kabisa mwese mumerewe neza hanyuma uko mwahuye n'iyindi migwi uko mwabibonye hari ico mwagiye muhigiye nuko ubwo bitarahera canke hari ico mubona yuko kuko bavuga ngo akanyoni katagurutse ntikamenya iyo bweze uno munsi mwashoboye gushika ngaha naho nibaza ko nationali tutari bwigere zibera ngaha i Bujumbura zahora zama zibera igitego nta kintu gishasha mubona cabayemo gishasha cabaye hariho imigwi twari tumenyereye kubona niyo tumenyereye kubona no kuvuga aho twahigiye yari imigwi myinshi ifite ubuhinga butandukanye ni ukuvuga uwo waruzi wasanga yarungiye kandi ikintu yerekana yuko abatimbo ubu ingoma ziho ziratera imbere mu rwego rwo hejuru kuko uwahora wiyumvira yuko ari uwa nyuma usanga yarateye imbere n'uhora wizi ko ari uwa mbere ugasanga nabo bandi baravuze ngo bashaka kumurenga none nka mwebwe mwewe ubona muzoba mufite ikibanza ca kangahe naho bataraprograma reka
tubirindire ntawe tuza agatugurara basi umugwi turetse iyiwanyu kubera iyiwanyu uwiwanyu wowe urumva utegerezwa kuryohera n'uwuhe mugwi wakuryoheye gusumba iyindi wanyoye gusumba iyindi ni myinshi oya nshaka nk'umwe gusa basi ibiri bazi yanyoye gusumba iyindi naje nokwiherako hama nkashaka mvuga umugwi wa Gishora n'uwo mugwi uheguza ubwa nyuma wa Bujumbura no mu Gatumba niyo migwi nashoboye kubona ivugije ingoma kumva ko ari ingoma zishika ku murisho murakoze cyane gose nk'ubu mu Ruyigi sindajayo nk'ubu ndiyumvira ikintu ninajayo nzobonayo kiruta ibindi byose kizotuma numva ndahashaka ni igiki kiri mu Ruyigi ngaho i Bujumbura utabonyeho ikiri mu Ruyigi ngaho Bujumbura ntabonyeho nka twege tuva mu hiyo mu misozi ya kure urazi yuko ahanini yadukunda uburimyi ingoma tuzikubita ari uko duvuye gukora icyo uzohasanga rero uzohasanga ibintu by'uburimyi tuba twarakoze nk'ubu unyuvuza ingoma iyo uvuye gukora mukubita ingoma kangahe muntu ni ukuvuga mu ndwi ahanini kuwa gatandatu ku munsi wa kane umunsi wa mbere mukubita gatatu umuntu biraborohera none biratworohera kubera dukubita inyuma y'umutaga guhera saa 8 kuduka sawa ikibagora naco ni iki gusumba ibindi muri ibyo nyene zo kuvuza ikitugora ahanini iki kintu kikubera gikunze kutugora nubwo buri nyene kuko nibwo urumva turabangikanije murabangikanije wowe wabafasha dufate nk'uwabonye iki kiganiro akabatije uyu mugwi nshaka kuwufasha ubona yo bafashe iki mushaka gusumba ibindi ikintu yadufasha gusumba ibindi ikintu yadufasha gusumba ibindi ubwa mbere nuko twobanza tukaronka ubumenyi urabona nk'ubu dushyize ngahanye abantu bo ngahanye mu gisagara hanini kubera bakunda bo urumva nta bintu by'uburimyi bajyamo urabyumva urumva barabakunda niyumva niyo kazi ubusanzwe bafise mugari twe tubangikanije uburimyi tukabangikanya n'inkino n'imico kama erega n'abanyagisagara nabo baba bafise ikindi gikorwa bakora none bibaza ko bobaho gute ibi ntibyobatunga nawe urabizi sawa igikorwa bakora baragifize mugari ntugire ngo uburuhe bagira niko tugira twebwe mwe muraruha gose urashobora kuba ari umudandaza urumva uri umudandaza n'umurimi urumva ko atari cyo kintu none wewe uvuga yuko bo bafasha kugira iki exactement kubaha ubumenyi bakaza kubigisha cyangwa bakabaruhurira cyangwa bakabashorera ibyo murima bogira gute oya ntabyo kuturuhurira ahubwo boduha intege kugira dutere imbere nkuko abandi bariko baratera imbere ubu wowe namuza kuba bankangahe twebwe ibyo tubirindira kubatanga amanota nta muntu kubwakurikiyeho ndiko ndaraba ndumva yuko namiburi ntorenga mu ba gatanu hanyuma umugwi wakuryoheye gusumba iyindi niye umugwi wandyoheye gusumba uwundi nujewe nyene nariko ndavuza mw'ingoma uyo ndawuzi ko ari utegerezwa kuba wakuryoheye uwundi wandyoheye ni Gishora sawa urakoze cyane jewe nitwa niyo nitsigiye Donasi mwaserukiye umugwi bantazira n'ay'abagabo mwaserukiye umugwi wa hehe twaje duserukira umugwi komeza karanga mu ntara ya Bubanza muri komine Mpanda umutumba wa Nyamabere woba umaze imyaka ingana gute urikura uravuza ingoma noba nabitanguye mu 82 igituma ndikunda gusaba iki kiganiro ubona uri umuntu usanzwe ugendana ubumuga ko babivuga hanyuma twakubonye uriko urakubita umurisho w'ingoma kandi vraiment byari bimeze neza none wavutse umeze uko nyene canke byabaye usanzwe umutinda mu ncamake si ubumuga navukanye narahoze ndi mu gisirikare ca leta hanyuma ku buryo nkiri muri primaire nari narigishijwe umurisho w'ingoma n'umwarimu yatwigisha mu mwaka wa 6 hanyuma binzamwo aho nshoboye gutahira kubera ubumuga naciye ngura ingoma ndazijyana mu iyo ntara ya Bubanza aho muri komine Mpanda ku musozi wa Nyamabere hanyuma ndaforoma umugwi ariwo waba ubona turiko turavuzanye
kugeza n'uno munsi rero ndacavuza ingoma. Okay, none birakorohera kuvuza ingoma. Ubu bumuga rero ubu bumuga birakorohera kuvuza umugwi no kuvuga ko abanya ari userukira uyu muntu. Navuze yuko tari ubuvukane. Yego wabimye. Byaje kuby'intamba. Yego. Nanje nariko ndababaza niba urumva wari usanzwe ubikunda. Byarakoroheye gutangura mbega ntibyigeze biguca intege canke ngo abandi bantu baguca intege mu gihe wari kuravuza ingoma umeze gutyo. Hariho abambwira yuko shaje mfise abakwe n'abakazana ari byiza kuvuza ingoma, abandi bakambwira ngo wowe uri umukozi w'Imana mwarimu mu rushengero ugaca wambara ibutura, mugabo kubwo niyumvamwo uyu mugwi novuga iyi kirebe komeza karanga uko je ndabyiyumvamwo, naho hoza abana banje n'abuzukuru bakamfasha, nk'uyu n'umwana wanje uyu muhungu agira kabiri, uyu n'umwana agira akurikirwa ingonga wabone, uyu n'umuhungu wa nyuma, uyu n'umwana wawe wa nyuma, wawe agira kabiri. Mu bana bangahe? Mu bana batanu, kuko ndafise abahungu batatu n'abakobwa babiri. Yego, no kuvuga yuko muri ibyo byose byagiye biraba nta na kimwe cyaguciye intege, ahubwo birandyohera cyane, birakuryohera cyane kuko mbona mfise abana bariko barabikora, aba nabo twigishije kugeza uyu munsi. Mbere novuga nk'uko napasiyonye mu gisoda, niko ni mu ngoma novuga ngo ndiko ndapasiyona, muga uko ndavyiyumvamwo nzopfa ndiko ndavuza ingoma. Uyu ni wasigaye ari perezida w'umugwi komeza karanga. Ubwa mbere ni jewe nari perezida, none ubu rero umuhungu wanje niwe uba ari perezida. Ni wowe watanguje uyo mugwi? Mbere nja mvuga ngo ni kurukimfasha, niko babivuga mu Kirundi, kura ukimfasha, no kuvuga usubirira mu kibanza ukimfashe. Yego, hanyuma mutana nitwa ndabaza no kuvuga yuko nibaza ko ibi bintu bisanzwe bigoye abasanzwe bakoreraga mu gisagara ca Bujumbura. Tumaze kuganira, hari ibintu bibagora muri ibi byo kuvuza ingoma n'ibindi. Mwebwe nikihe kintu kibagora cyane, surtout nk'ubu unye ugendana ubumuga, nikihe kintu kibagora cyane muri ibi bintu byo kuvuza ingoma kuba umutimba? Mu ncamake mu bintu bitugora usanga hari ibyo tubura mu biri materiyere, mu bikoresho, hanyuma ugiye kubisaba muri administration ugasanga si ibintu bamenyereye bagakwega amaguru, kandi natwe ku bwacu umugwi uburyo tari kirenga. Rero ico nico kitugora cyane, ariko turose abantu badufata mu mugongo bakaduha nk'ibyambagwa byiza. Urabona ibyambagwa bigizwe n'ibintu byinshi, biragizwe n'izi teni ubona, biragizwe n'ibi byitwa ibitako, hari ibintu bita ibirezi, hanyuma hakaba ibi bita imihivu, ibi byose bigurwa amafaranga kandi birazimbye. None uburyo mwe mucamo bukura? Turiyungunganya aho tugejeje administration igaca idufasha. Ibafasha no kuvuga administration y'Ibubanza irabafasha. Nka komine Mpanda iradufata mu mugongo. Murakoze cyane. Mu gihe usanze ari umuntu atabyumva neza, agufasha nyine kwega amaguru, ariko aho twari tugeze nukuri ntitwidoga kanini, muga tworonka umubaye naho twoshima gusuma. Ni bimwe rero mwe mufise ibimenyesha amakuru, amaradiyo, amateleviziyo, mwodushikira imbere kuko turazi ijwi ryanyu rishika kure. Hagize umuntu yo tubera umupare cyangwa umumarene, twoshima gusuma. Urakoze cyane. Nari ndi ko ngomba ndababaza rero ukuntu bateguye aya mahiganwa, iri higanwa yindwi yahariwe ingoma ku nshuro y'umunani. Wowe wabibonye gute? Wari umaze gushika muri national muri iyi competition ya nyuma y'igihugu? Bari tumaze kuja za Gitega mu mahiganwa nk'aya nyene, none ubu naho turashitse ngaha ku mugwa mukuru. Niko akabijya mu 2024 n'akane kabijya nabonye ko nyine icyubahiro yabishizemwo uruhara rwo gufata mu mugongo umurisho w'ingoma, nawe tukaba tubona umenga yarabihozemwo kuko twarabonye igihe kimwe nawe azitama. Numva ko arakabijya gasumbirije kuko kera ntitwari tuzwi, mugurana yuko ubu dushobora kuza tukicara i Bujumbura. Twifuza rero yuko ayandi mahiganwa nk'uko twumvise ngo na UNESCO irabishizemwo ikirenge, cyoshika niburaya tukazoja guhurirayo tukagira amakompetisiyo nk'aya, abazungu bakabona abarundi babona uruko bagwirabura,
ukamenga twisize imibyiro mugo urabona yuko tuyagayaga urumva rero tugiyeyo nta kibazo rimwe bikabera i Buraya ahandi bikabera muri Amerika ibindi za eka mugabo abarundi bakabona akantu dushoboye kuko ugira ukaniye ingoma si bya bose abazungu baragombye kubyigana baca bagegena igiti bacashaka urushato rw'inka bavugije barababaye mu ntoki mugabo twe turafise ubuhinga dukoresha nimwe muyikana nyene mwe nivyo muhungu wanje niyakira nimwe muyikanira ingoma yanyu nimwe muzikorera rero urumva ntibibagora kubanza kuza kuzigura kubera nimwe muzikorera ikintu kitugora cyane no kuronka ibi biti byiza bitwa imivugangoma kuko ibiti birasumbanya gusohora ijwi umuvugangoma ni igiti cyamye kibazwamwo ingoma kuva ku bami twakuze twumva umuvugangoma rero iyo turiko turabaza mw'ibi bindi biti bisanzwe by'ishyamba ntibiza bivuga wigeze kumva ijwi ry'ingoma ritandukanye nka zirya zo mu gishora wumvise ko zari zifise uwundi muhamirizo usumba izindi ngoma si ukuvuga ngo baturusha kukubita ingoma ingoma ivuzwa kumwe umurisho n'umwe mugabo hariho ukuntu ingoma nayo iguha kuraje mu muhindo wayo urakoze cyane none gamuta inashaka ndakubaza ikibazo cyanyuma nk'abantu bashobora kuba bagendana ubumuga canke bafise ibindi bifashi bakunze kuvuza ingoma bakunze kuba ari abatimbo canke bagashikirwa nk'ibyago nk'ibi canke ari abakozi b'Imana nk'uko nyene wari uri kurabivuga canke bariko baregera mu zabukuru ni ikihe kintu wobabwira kugira ngo ubatere intege bazoshobore kubandanya nabo bakora nk'uko nawe uri kurakora murakoze cyane novuga ngo ubutaye akaranga abataye akabanga kuko agakaranga kacu n'akantu kagushikana kure nanye n'icubira arashobora kuza akagukora mu minwe sinovuga ngo nakazi kuko akazi karahera rero uyu mugwi wacu wo kuvuza ingoma ntuhera ntusaza umuntu asaza mu mutwe mugabo ntasaza mu bumenyi kandi ikindi nariko ndavuga kuvyerekeye kugendana ubumuga nyezina ni burya umuntu amugara mu mutwe uwamugaye amugara mu mutwe utamugaye mu mutwe nta kintu umuntu akomeye akora wewe ugendana ubumuga utoshobora kweseya ngo usange ubikora nk'uko ujya akomeye abikora ikibi ni ukumugara mu mutwe kandi ikibi ni ugusaza mu mutwe nayo ahandi ushaje urakora iby'abakiri bato nabonye n'abansomvye imyaka hajya nabonye n'uwacitse amaguru yose yamye aratamba joho ndashobora gutarukira ni kwizibe kiye ngashika ngaho murakoze cyane rero umuta namwe murakoze bonne chance rero nizere ko ejo tuzoba turi kumwe ngaha yego bishobotse kandi ndazi Imana kwizovyemera tuzosubira tuganira nze kwibuka gusenga mwijoro udusengere natwe tugusengere yego mbega proclamation ni muno muzi ntibaproclamation no muzi datwani minute bazaba baduhaye proclamation yego turasenga tubasengere twese dusengeranire tuzosubira nibaza yuko peut-être undi munsi tuzohurira mu bindi birori naho tuzohurira ngaha ejo tuzohurira mu bindi birori mwe mwumvise yuko twibera hajya mu nyamabere munsi y'ikambi yo kumuzinda mwoshobora no gutira agashambara mukazoza nk'umunsi tuyisanzuye tukaganira muhura kuwa kangahe kuwa mbere kuwa gatatu no kuwa gatanu sawa iki kiganiro apremidi mugabo ego no kuvuga yuko tuzosubira mwebwe ntitukuranye kwa maso muga ntitukuranye imitima reke guma ari sawa